Sali bakunzi ba Sunny Stars TV nko musomenyereye ni Claza Kimana ncaganye nkunda cyane Sunny Stars quiz no musirere twumva tubabaza kibazo cyoroshye cyane kibazo kimwe tukenda tubaza abantu batandukanye dunyishu zitandukanye mwebwe rero muko muri mufise amafone mufise amaordinateur muko murabirabako muko muradukurikiranako mwikugira like share comment byose rimuze kuvyibagira murakoze cyane Sunny Stars. Till 8:37 is Diamond Platinum choice and your best choice. Itel, enjoy better life. Witwa gute? Witwa Houston. Ni cyahe kintu cama kiri hasi ariko kitigera gicafura? Ikintu kiri hasi kitigera gicafura novuga nk'ibuye. Ya. Bite? Ni sawa. Wamwitwa bande? Je nitwa Christophe. Ni kihe kintu cama kiri hasi kitigera gicafura? Kiri hasi kitigera gicafura. Kitigera gicafura ma kiri hasi. Shaje bafike ico kibazo kiragoye. Gerageza wumve no yumviye mu bintu. Wowe wumva ikintu cama kiri hasi kitigera gicafura. Ariko kiri hasi mwivu nyene. Cama kiri hasi ngaha. Ha, bapindaki. Aya. Gerageza n'inyishu nimwe. Cyakunanira nta ngorane. Kiri hasi kitigera gicafura. Sizi ngipapuro canke ishashe. Bite muntu? Sawa. Wawe witwa gute? Witwa Eric. Eric. Ni cyahe kintu cama kiri hasi mugabo kitigera gicafura? Ikintu cama kiri hasi kitigera gicafura. Nova uko ikintu kidacafura ni ivu. Ivu. Bite wawe witwa gute? Je nitwa Irakoze ari parfait. Parfait. Twashaka kwaza ikibazo kimwe coroshe cyane. Turibaza ko wavu twishura neza ndavyibaza. Cyumvikana ndacishura kitumvikana naho muri hangana. Sawa. Ikibazo twashaka kubaza rero ni cyahe kintu cama kiri hasi au sol. Ariko kitigera gicafura na rimwe. Ikintu kitigera gicafura na kimwe. Kitigera gicafura n'umunsi wa rimwe cama kiri hasi. Kibazo ko kinaniye none. Gerageza. Ikintu cama kiri hasi. Igitutu. Rakoze. Reka nagucorere grave. Grave na class. Ikibara. Ikibata kwe. Uragibombo. Ikibata. Kihe kintu cama kiri hasi ariko kitigera gicafura. Ikintu kitigera gicafura. Ikintu kiri hasi kitigera gicafura twama tubona. Ni ikintu coba kiri solide canke ikintu coba kitaboneka. Bisanzwe kiraboneka? Kiraboneka. Novuga ko ari nk'igitutu mu bisanzwe. Igitutu? Bite? Fresh. Azina kawe koba? Niyo nkuru Fabrice akaba bantanze Radiama Boys. Boys. None boys twagomba kubaza akabazo. Ni cyahe kintu cama kiri hasi ariko kitigera gicafura? Itapi. Alaikum salam. Salam alaikum. Turapira rero urapira abafanzi ba Sunny Stars. Yo, nitwa Diama Boys, umudogo w'Igitega. Nkunda kurapa, nkaba nkunda rap, nk'umuririmbyi wo ngaho Igitega, nkaba nshaka kuduza inshingano zanje z'umuziki. Yo, nkaba ndabashimira ndabasezera. Goodbye my friend. Rero babwira ati bagire subscribe kuri Sunny Stars.
nk'abakunda ikiganiro ca Sanisa ndabatumira yuko mu minsi ibintu bigiye kumera neza. Subscribe. Oya nta ntuze nta Facebook mfise nta ntuze kwasi mperuka kuyikoresha kwa aciye imyaka myinshi. Twashaka kubabwira barebe ko wote ifise bayivazifise batubwire subscribe. Gati mugire subscribe bakunze Sanisa. Okay. Nashaka nk'abantu mukunda gukurikirana Sanisa kugira muze muratishira ko kajya kamenyetso ka fresh ndibaza murakamenyere nk'abantu bakunda kuja ku mbuga kugira tubandanye dutera imbere ngaha mu ntara yacu ya Gitega. Murakoze cyane. Bite? Ni sawa. Witwa gute? Nitwa Abdul Juma. Juma. Ni cyahe kintu cama hasi mu kitigera gicafura? Ikintu cama hasi kitigera gicafura. Ikirato. Yambo. Itwa gute? Itwa Hakizimana Ahmed. Hakizimana Ahmed. Ahmed. Ni cyahe kintu cama hasi mu kitigera gicafura? Cama hasi kitigera gicafura. Imbi. Wimbe ko yabariki. Yabariki. Kitigera gicafura. Kitigera gicafura. Igikoropesho. Wese wumva uretse imbwa ikindi kintu ushobora kuzavamo ari igiki? Gusa neza kambara neza bigutuma ugaragara neza. Fritz Fashion dukorera mu Magarama urenganye kuri rape mufasoni nawe mwigeme tugufitiye style yawe. Sanisa